Mana mushobora byose waduhaye igihugu ciza c'u Burundi kadutera iteka mu kuturima turi hanga ry'abarundi nyakubahwa munyamabanga mukuru umugambwe wa Cndd-Fdd mutamukanyi wanyu banyakubahwa muri mu nama nkuru y'inararibonye n'abatambukanyi banyu banyakubahwa banyamabanga mpuzabisata n'abatambukanyi banyu nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wanyu nyeniteka mukuru w'inama nkenguzamateka n'umutambukanyi wanyu nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu nyakubahwa muhuza w'abarundi n'umutambukanyi wanyu nyakubahwa mukuru wa sentare ntahinyuzwa banyakubahwa mu biro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka banyakubahwa bashingamateka namwe bakenguzamateka muri ngaha banyakubahwa bashikiranganji muri ngaha nyakubahwa banyakubahwa bakozi b'Imana muri madini n'amashengero atandukanye mwaje kwifatanya natwe mano masengesho mpuzamadini banyakubahwa muserukira ibihugu vyanyu ngaha mu Burundi banyakubahwa murongo y'imigambwe itandukanye yemewe n'amategeko ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi banyakubahwa muserukira amashirahamwe yigenga ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi banyakubahwa bagumyabanga bakenya urugamba mbonera kure bakunzi b'umugambwe Cndd-Fdd umwe wese mu cubahiro Imana muhaye ndabaramukije ubwira kandi mwese amahoro y'Imana ubumwe ibikorwa iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu c'u Burundi n'umugambwe wa Cndd-Fdd ijyavuze biratashe tugeze kuno munsi igendekerezo rya 2025 0 umwaka wa 2020 turasozera amasengesho twari tumazemwo imisi 3 nk'umugambwe Cndd-Fdd twaje gushimira Imana ivyiza n'ibihambe yadukoreye kuva umuhari ukitwa umuhari ugahinduka umugambwe twadushitse n'umunsi tunezere duhimbawe tunashimira Imana yuko duhimbaje kandi dusozereye ano masengesho igihugu cyacu c'u Burundi kirimo amara umutekano n'impore ku bw'ivyo rero Imana yatuyishimire tuyikomera amashimwe cyane tuko turasozera umwuko nikiriko dutahaniki ikintu cyane gutahana no kubanza kwibukanya ico twasezeranye ico twasezeranye isezerano twonye kandi tugateza imbere iryo sezerano ryarakomejwe turikomeza mu ijambo ry'Imana kuko ico gihe turya ikibanza ca mbere Imana nta jambo ry'Imana twisunze iyo twabonye twabayemwo ariko turakura tuzagusha iryo sezerano mu ijambo ry'Imana twahawe n'Imana itariki 18 kwezi k'umunani umwaka wa 2017 aho twashinze nibuye aho haruguru nk'icagirije kubw'ivyo rero tuzirikane yuko isezerano rya mbere ryakomerejwe ngaha turi kuno musozi dukomera amashimana yacu byarakuze reka rero iryo sezerano nitworivuga gusoze kurisoma turisomere ngaha anye tubirishagirije koko Yosuwa 24 kuva ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 28 ari dusomere mubyumve neza iryo sezerano twasezeranye twebwe ubwacu nk'abagumyabanga ryaje ryunganira ryane twaronka ubwa mbere tukoze ikoraniro kaminuza ridasanzwe rya mbere ry'umuhari Cndd-Fdd umwaka 2001 kaza 2001 dusomere mubyumvirize kandi asampwe mu yera mu w'Imana ngo barongore mu kuditahura gusumba ukuzo kurisoma muhira kuko ngano turi nahantu hari amavuta y'Imana soma Yosuwa ahitishamwe abantu Imana bazosaba none rero nimwubaha Uhoraho
mumusabe mu by'ukuri ataburyarya, mukureho za mana ba sogokuruza basaba hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa. Uhoraho muba ari we musaba, kandi namba mubona bibabangamiye gusaba Uhoraho, uwo munsi nimwitoranirize uwo muzosaba. Namba ari za mana ba sogokuruza basaba hakurya ya rwa ruzi, canke imana z'Abamori bene iki gihugu murimwo, ariko jeho n'abo mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira Uhoraho. abo n'abagumye banga. Abantu baramwishura bati, guheba Uhoraho ngo dusabe izindi mana biragahera. barabayitishijemo ico gihe hajya ruguru bavyibuka. Kuko Uhoraho Imana yacu ari we yadukuye mu gihugu ca Egiputa twe n'abasogokuruza, akadukura mu nzu y'ubuja, kandi agakorera bya bimenyetso bihambaye mu maso yacu, akatuzigama mu nzira yose twazananye no mu mahanga yose twaciyemwo. Ikindi Uhoraho yirukanye amahanga yose imbere yacu, hamwe n'Abamori baba muri iki gihugu. Nico gituma natwe tuzogendanira Uhoraho, kuko ariyo mana yacu. Ariko Yosuwa abarira aba bantu ati, nimuzabishobora kugendanira Uhoraho, kuko ari Imana yera kandi ari Imana ifuha. Ntizoharira ibicumuro byanyu canke ibyaha byanyu, kuko nimwaheba Uhoraho mugasaba imana z'inyamahanga, azohindukira abagirire nabi, abahonye naho yari yarabagiriye neza. Abantu babarira Yosuwa bati, ekaye Uhoraho niwe tuzogendanira. Yosuwa abarira abantu ati, ni mwebwe mwibereye ivyagirizi yuko muhisemo Uhoraho ngo mube ari we mukorera. Nabo bati, tubaye ivyagirizi koko. Yosuwa ati, none rero nimukureho imana z'inyamahanga ziri muri mwebwe, muhindukirize imitima yanyu ku Uhoraho Imana y'Abisirayeli. Abantu bishura Yosuwa bati, Uhoraho Imana yacu niwe dusavye kandi tuzomwumvira. Nuko uwo munsi Yosuwa asezeranira abantu isezerano, abashingira ivyagezwe n'amabwirizwa aho nyene i Shekemu. Nuko Yosuwa yandika ayo majambo mu gitabo c'ivyagezwe vy'Imana, yakira ikibuye kinini kirajya ruguru, agishinga munsi y'igiti c'umweroni. hari igiti hajya kibangikanye n'ahera h'Uhoraho. kibangikanye n'ahera tushobora kigicaniro no hera. Yosuwa abarira abantu bose ati, eheraba iri buye ritubereye icagirizi, yego, kuko ryumvise amajambo yose Uhoraho atubariye. Nico gituma ribabereye icagirizi, kugira ngo nimuzokwihakana Imana yanyu. Nuko Yosuwa asezera abantu, umuntu wese asubira mu itongo ryiwe. Amen. mukanya murasubira mu matongo iwanyu. Iyi minsi 3 niko byagenze cagiye, iminsi 3 mu mwaka wa 2017 turi ngaho haruguru. Umusozi ni umwe, gatumba ni kamwe. Najya biravyumva n'amajambo yose tumaze imisi twumva hano, nayo twavuze twese, rijyabuye n'icagiriji byose pfundikiye muri rijyabuye najya gicaniro tuko turubaka. Twibukanye rero ubugira kabiri ijambo ry'urufatiro no kudusomera gusa kugira ngo ntagire umuntu ava ngaha Imana itubiri cyane ko no jambo twaryumvise guhera no munsi kubandanya kuvayo 14 ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 20 basomere. Farao abonye ko Abisirayeli bagiye acaragagwa. Mose yishura abantu ati, ntaco mutinya,
mwihagararire gusa murabe agakiza uhoraho agira ngo abazanire uwu munsi, kuko abanyegiputa mubonye uwu munsi mutazokongera kubabona. Uhoraho niwe agira ngo abagwanirire, namwe nimwinumire gusa. Uhoraho abaza Mose ati, ni igiki gitumye unakambira? Barira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe, uramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga, ugitandukanye, Abisirayeli bace hagati mu kiyaga nko ku musozi. Nanje raba ndakomantaza imitima y'abanyegiputa, nabo bahace babakurikire, maze mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo, ku ngabo ziwe zose, ku mikogote yiwe no kubagendera ku mafarasi biwe. Abanyegiputa niho bazomenya yuko nduhoraho, ninamara kwihesha icyubahiro kuri Farawo, ku mikogote yiwe no kubagendera ku mafarasi biwe. Maze umumarayika w'Imana yahora abagendera imbere avayo agaruka inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo iraza ihagarara inyuma yabo, ija hagati y'ingabo z'abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Ku ruhande rwa bamwe hubikiza igicu hacura umuzimagiza, ku ruhande rw'abandi haba umuco wo kubonesha mu ijoro, ntibaruha begerana iryo joro ryose. Amen. Navyo ijambo ry'Imana tumaze mu minsi tudogadoga mu minsi 3. Dukoza n'amasengesho muri ntango y'umwaka wa 2020, twari twasozera umwaka wa 2019 turi nga mu ntara giteganye ni mu masengesho twakoze muri komine Itaba ku musozi wa Gihamagara, ndetse Imana yataziriye Peniyeri bisigure mu nyonga h'Imana. Twaronkeye ijambo naryo nyene tuje kugimika ngaha mu mugambwe Cndd-Fdd, kuko ni mwebwe mu baramutswa igihugu no munsi twinje umwaka wa 2020. Iri jambo nimwe riraba cyane gusoma abandi bose, riza mbere rinapfundikira amasengesho y'uno munsi. Yeremiya igice cya 33 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 3, kuva ku murongo wa 6 gushika ku murongo wa 9, n'amajambo yanyu gusoma abandi barundi bose. Amahoro azosubira kuba i Yerusalemu bakuwe i Babuloni. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubugira kabiri, acugaraniwe mu rugo rw'ibohero riti, Uhoraho abikora, Uhoraho abirema akabikomeza, Uhoraho niryo zina ryiwe. Uku niko avuze ati, mpamagara nanje ndakwitaba. Tumaze iminsi 3 duhamagara Imana ugira kandi hano. Ndakwereka ibihambaye n'ivyikinze, ibyo utari bwamenye. 6:9 Raba nzohazanira gukira no kuvugwa, kandi nzobavura n'abagumye banga n'abarundi bose. Nzobahishurira amahoro hamwe n'ukuri vy'isinzi. Kandi nzotuma Abayuda n'Abisirayeli bahindukira bave mu buja bajanywe ku nguvu. Nzosubira ndabubake nk'uko vyari biri ubwa mbere. Nzoboza ibigabitanyo vyabo vyose. Twaje gusaba imbabazi. Ivyo bangabitanijeko nzobaharira ibigabitanyo vyabo vyose bangabitanijeko n'ivyo bancumuyeko. Kandi iki gisagara kizombera izina ry'umunezero cyane gose, kimbera n'ishimwe n'icubahiro, umugwa mukuru wa politike. imbere y'amahanga yose yo mw'isi. Aha byose amahanga yose yabibonye, ngaho byose birakomeye. Abazokumva ibyiza byose nabakoreye, abazokumva ibyiza byose nabakoreye, bazotinya bahinda agashitsi,
kubw'ibyiza byose n'amahoro yose ndahahaye amen. Izo ni ingabano zanyu. Twaronke amasezerano rero tugomba kwimika mu kino kibanza cege mu gicaniro, kuba twakora musanzwe amasengesho muri cya gicaniro. Mugabo sozi ni umwe, nitwara kuja mu nzu tarahera kubakwa, twashimiye kuza gukora ngaha nyene kugira ngo twimike amasezerano twaronse mu bagumya banga mu mugambo Cndd-Fdd ndetse no ku gicaniro. Isezerano rya mbere twaronse mu gihamagara, uhoraho Imana mushobora vyose agiye kubandanya avugana n'abarundi kandi ashize ahagaragara ivyari vyaranyegejwe vyose. Imana irasambuye inkomezi zose z'umwansi w'Uburundi ahari hose. Amen. Isezerano rya mbere Imana yasezeranye. Isezerano rya kabiri tugimitse bagumya banga nungako no gicaniro, uhoraho Imana mushobora vyose agiye gushira mu Burundi ibimenyetso binini kandi bikomeye. Imana iraremye ivy'inkomezi bihambaye ivy'umwana w'umuntu atoshobora kunyiganyiza. Amen. Yo ni isezerano rya kabiri cyagimitse muri mwebwe umugabo Cndd-Fdd no kino gicaniro. Isezerano rya gatatu, uhoraho Imana mushobora vyose aratoboye amadirisha n'imiryango byo mu ijuru kugira ngo umugisha n'imihezagiro vyururukire ku gihugu cacu cy'u Burundi. Amen. Nimwakire umugisha uvuye mu kiganza ciza c'iburyo c'Imana. Amen. Yo ni isezerano rya gatatu. Isezerano rya kane, uhoraho Imana mushobora vyose aragaruriye abarundi ubwenge bwari bwaratakaye bwaraboshwe n'umugwanizi. Rirabandanya, abarundi ubwenge buragarutse bagiye kuba abadasanzwe ku isi. Uburundi burabohotse. Mwakira amasezerano y'Imana mu gusozera aya masengesho. Turayimitse mu mugambo Cndd-Fdd, umugambo uri ku butegetsi. Amasezerano ni gwanyu kuko mukuru nubatwara. Uno munsi rero turaje rero twe turasozera. Ndashaka gusozerera haruhande y'amasezerano na jewe rero mbanze shimire mwebwe mwese mwitabiriye amasengesho yatungaje umugambo Cndd-Fdd, amasengesho mpuzamadini. Twari tumaze mu minsi 3 ngaha kuhira gicaniro Igitega guhera tariki 23 gushika tariki 25 kwezi kwa 0 umwaka wa 2020. Turabashimiye mwese. Turashimye abagumya banga, abakenyarugamba, imbonerakure, abahumure, abasuje mu buzima busanzwe, ibiswi vy'inkona, abakunzi umugambo Cndd-Fdd, indongozi zatunganije ano masengesho z'umugambo Cndd-Fdd, komite yatunganije n'igikorwa, abakozi b'Imana bo madini mashengero atandukanye baremesheje kino gikorwa. Turashimiye kandi abanyagitega batwakiriye ku bwinshi n'igishika nta kimwe twabuze, ndetse n'abasangwa twebwe twaje nk'abashitsi dukomera amashi abanyagitega. Tubashimire cyane ko twagize ibihe byiza ngaha kuno gicaniro. Turashimiye cyane gose abaririmbyi bo madini atandukanye baremesheje ano masengesho. Turashimiye cyane abajeje umutekano bitanze batiziganya ijo n'umurango nta kakaciye, twakomera amashi cyane. Turashimira cyane abamenyesha makuru bashikanye ku isi yose ibiri ko birabera ngaha Igitega ubwo n'amasengesho, twakomera amashi tubashimire cyane. Turashimira rero n'abasenzi basengeye no masengesho. Hari abasenzi bateramiye ano masengesho kuva taranatangura ariko araba n'ubu baracari ku masengesho basengera abo bose bo bari ngaha mu Burundi canke hirya no ku isi. Twakomera amashi tubashimire cyane kuko bakoze igikorwa cyo kwitanga kugira ngo amasengesho tuyatangure kandi tuyasozere umunezero. Mwese turabashimiye cyane. Indemesho
y'urugendo rwa Cndd-Fdd, urugendo rw'Imana ruhere ngaha. Ejo hari integuro y'Imana, kandi integuro y'Imana imisi yose ni nziza. Integuro y'Imana ni nziza. Nagoma ndababwira ibintu mutiza gutahura. Iyi nteguro turi muri integuro nziza cyane y'Imana, nkuko twababwiye cagiye twatanguza isekeza yo gusigurira bene igihugu ibizo shingiro rishasha, na cagihe twarishikiriza abarundi ijambo twabashikirije yuko twebwe ari kiringo ca nyuma, kandi yuko ari integuro y'Imana, kandi integuro y'Imana isumba integuro y'abagumya banga. Ntabigumbagumba birimo rero, ibyo turi mu integuro y'Imana. Icyo Imana ishatse n'ikikora. Hari ibintu umunani nganda babwire ko ino nteguro ikomeye cyane. Aha turi twarabwiye neza yuko ariho tururukiye ubwa mbere dusozereye urugamba tuje gushira mu ngira amasezerano yo guhagarika intambara burundu. Nto tururukiye zari itarike 6 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2003, hari ngako no kibuga c'indege. Urumva indege ku kibuga c'indege, indege zimwe ziruruka hamwe izindi zigahaguruka. Harimo ubuhanuzi bukomeye cyane. Iyi ntara ya Gitega turimwo niyo ntara kandi umuhari Cndd-Fdd wahindutse umugambwe Cndd-Fdd. Ikoraniro ridasanzwe kaminuza ryakozwe, Cndd-Fdd ari umuhari kugira ngo hinduke umugambwe Cndd-Fdd, ryabereye ngaha mu ntara ya Gitega. Murumva yuko haturi n'ahantu Imana izi neza cyane. Ubugira gatatu, uyu musozi turiko aha turi nyene turi ahantu h'Imana, n'ahantu hera cyane. Uyu musozi turiko naho twatereye igikumu kwibwizwa shingiro rishasha riha Imana ikibanza ca mbere ngaha mu Burundi. Naha none umusozi ubu turiko duhagazeko, iko kirimba kiri haje. Mwumve yuko impwe mu Imana iri ngaha nyarwe mwavyumvise. Ubugira kane, mwino ntara ya Gitega niho ari kuno musozi nyene, kuno gicaniro niho ari kwarubakwa igicaniro c'isezerano twasezerana Imana kwifise ikibanza ca mbere mu mugambo Cndd-Fdd, kandi no musozi nyene tiko turasengerako niho ari n'icagirije twiyemereje ko tuzokwama tugendanira Imana. Icyo naco mugifate nk'akama. Ubugira gatanu, mutahure neza yuko iki kiringo turimwo mu mugambo Cndd-Fdd Imana duteye iteka tugatsinda amatora 2015 atari yoroshe, ni kiringo twataziriye ikiringo c'Imana. Ikiringo c'Imana akaba ari ibimenyetso bibiri vyerekana ko Imana twaje tugenda nayo, igicaniro n'ibizwa shingiro rikibanza ca mbere Imana. Ahantu n'ahantu hari Imana. Ubugira gatandatu, nashaka kwabwira yuko muri kino kiringo nyene, iki kiringo nyene ni kiringo twagomba gushingira intaye yuko kuva umuhari Cndd-Fdd utanguye gushika umwaka 2015 dutangwa mu 1994
abantu bose bahemukiye umugambwe Cndd-Fdd cyangwa umuhari Cndd-Fdd nta mahoro baronse